Barundi kazi ndabahaye ikaze ndabaramukije kandi hari haheze igihe kitari gito ntashobora gukora video nimwe ngo nungike kubera ko kuvyukuri urufu rwa Magufuli rwanshitse ahantu ntarinzi yuko umubabaro wogera. Narababaye cyane numva nta nguvu mfise mpitamo gufata iminsi y'ikigandaro nkuko abandi babigenjeje kubera ko nubwo ndi umurundi kazi canke beshi muri mwebwe muri abarundi n'abarundi kazi ariko muzi ivyiza Tanzania yadukoreye. Abeshi twakuriye muri Tanzania nubwo twari mu makambi y'impunzi ariko twari mu gihugu cabo. Abeshi murazi ko hari ivyiza Tanzania badukoreye. Kuvyukuri abatanzania iyo bakaba abantu babi abeshi muri twebwe ntitwari kugera aha uno munsi turi mugabo aho turi uno munsi tuhashimira abatanzania baba mu bijiji bo baba hafi yacu, tukongera tugashima na leta kuko hari tolerance nyinshi badugiriye tutari dukwiye guhabwa ariko kubw'ikigongo cabo kandi bakoreshejwe n'uhoraho bashoboye kuba batubonera ikigongo. Rimwe na rimwe ugasanga nubwo twaba twaguye mu makosa abantu ntibahawe ibihano bingana n'amakosa yabo. Ivyo n'ibintu umuntu wese afise umutima wo kwiyumvira canke w'urukundo yabonye ku buyobozi bwa Tanzania nubwo beshi bidoga ariko dusanzwe tuzi yuko Tanzania kuva na kera bashira prioritaire abantu babo imbere kubera ko ni naryo ragi ry'igihugu. Burya igihugu kiyobowe n'abantu b'abanyabwenge, abantu b'incabwenge. Misi yose uwa mbere aba umwene gihugu wabo, hanyuma abandi bose bagakurikira badaye. Rero nko ku bantu mwari mwamenyereye mwavuye mu bihugu aho usanga uwa mbere ari umunyamahanga, wowe umunyagihugu ukaba uwa nyuma, beshi byarabatangaje kubona ukuntu bafatwa muri Tanzania kuko ntibari bamenyereye yuko umunyagihugu abanye n'igihugu nyene hanyuma impunzi nayo ikaba impunzi. Ariko je mbandanya kubashimira kabisa ku vyiza badukoreye n'uburyo banatanze nayo makambi kuko ahantu haciwe inkambi hari ibintu byinshi na cyane cyane mu bidukikije byahononekariye, harimo guca ibiti byinshi, harimo imiriro y'ivyaduka, abantu badura ibikoko bikabura aho biba kandi muri Tanzania ifise ibikoko byinshi, harimo ubusuma n'ubwicanyi, abantu bamwe bava mu makambi bakaja gukorera mu bijiji by'abatanzania. Ivyo n'ibintu bashoboye nibihe baciyemo ariko kandi nabo bashobora kuvyihanganira. Rero kuvyukuri tubandanya dushimira Tanzania, nkaba kuvyukuri mbandanya numva afise akababaro kuko urupfu rwa Dr. Pombe John Magufuli waciye ruza kunyibutsa urupfu rwa President Nkurunziza. Ntabwo vyoroshe kwakira inkuru mbi ku bantu ukunda cyane kandi ku bantu ubona yuko bari bafitiye akamaro igihugu. Ni ibintu biba bigoye kwakira ariko nta kundi. Imigabo n'imigambi yabo barayirangije, Imana ibona ko ikwiye kubahamagara bigenda uko. Ariko nyene muri iki gihe cari giheze cyose kuvyukuri byari byarase yuko mfata umwanya ngo nshobore gukora video nimwe y'inkuru nimwe ishoboka. Ubu rero ndagarutse nizera yuko uko bizabandanya mu minsi yuko nzabandanya gukora ama video. Nkaba ndabashimiye abantu mumaze gukora subscribe, shima nuko kandi abeshi muri abantu beza cyane, abantu bihangana, abantu ndetse abantu nasanze muri bamwe mwakoze subscribe muri n'abantu bitaho kuko hariho abashoboye kugerageza kundonka uburyo bwose badafise contact yanje, barondera uburyo baronka contact yanje, bambwira ibibazo bimwe ku ma video amwe yasa n'ayafise ibibazo barabimbarira. Ivyo ntari nashoboye kubona byerekana yuko nubwo
mukiri bakeya, muri bake bukuri, muri bake bakamaro, muri bake bijambo mu ncamake, guko no mu Kirundi twe turavuga ngo ivyinshi bibi birutwa na bike vyiza. Nta kamaro ko kurabwa n'abantu nk'ibihumbi 50 ariko babona ikosa ntihagire ukubwira ati hari ahantu twabonye ikosa, ariko naho boba babiri ivyo baravye babona ibitagenda neza bakavuga ati hari ahantu twabonye bimeze ukuntu hasuzume. Ni ibintu vyiza cyane, byanyeretse yuko ku by'ukuri byanyeretse yuko abakoze subscribe mufise umugambi mwiza, byanyeretse yuko mufise umugambi mwiza. Rero mwese ndabahaye ikaze, ndabashimira. Hanyuma nashaka kuri Tanzania nyene, tukiri kuri Tanzania, sinzi yuko mwabibonye kaya kamaramaza imbere yuko Perezida wa Tanzania yitaba Imana, hari hamaze iminsi hacicikana kw'amakuru, ndetse na Amerika yari yashize kuri website yabo igentuzeye kuri site ya travel update. Iyo ushaka gufata urugendo aha muri Amerika uja kuri website ukaraba igihugu ugomba ujemwo, barashiraho updates z'ibintu uko biriko biragenda. Rero icyantangaje nuko imbere yuko yitaba Imana bari bamaze iminsi bavuga nabi Tanzania, batyoza Perezida wa Tanzania ko ari umudigiteta, bongera bavuga yuko Tanzania ari ahantu hari danje utojayo, hatari safe, ibintu vyinshi kabisa bibi. Ndetse nk'ato tuva muri East Africa uvyitegereje waratangara guko nimba hari igihugu ca mbere umutekano tuzi neza ushoboka ni Tanzania. Umaze kumva rero ivyo bintu bava kuri Tanzania ngo igeze kuri level 4 yukuba habi, kandi yo level 4 niyo ya nyuma iri red, bisigura yuko igihugu kiba kiri level 4 n'igihugu kiba kimeze nka za Iraki cagihe bakiriko baragwana cyane, Tanzania bakayishiraho. Mugabo ikintu rero giye kuntangaza nuko amaze kwitaba Imana bikamenyekana, vyaciye biba nk'agacerere. Sinzi ko abantu babikurikiranye kuma televiziyo yino muri ibi bihugu, ntavyo bigeze bavuga. Uravye isinzi ry'abanyagihugu bagiye gusezera Magufuli, abanyagihugu bafata ingendo n'ingendo, amasaha arenga 8 arenga 10 baja ku hafi y'amabarabara aho baza kumucana. Hari benshi muri ijya migundano, harimo n'abahaburiye ubuzima. Uravye ukuntu bijya bintu byari bimeze, vyarusha n'uburyo bahora baza kumuraba kiriho, byabaye igitangaza. Rero ku muntu bahora batangaza bamuvuga yuko ngo ari umudigitatire n'ibindi, byatangaje ukuntu yitavye Imana, mugabo bigaca biba agacerere kuri ibi bihugu by'abampatsi ibihugu, ahubwo bagaca bakina kandi gatrick muri ijya misi nyene Magufuli acitavye Imana. China na Amerika baciye bahurira muri Hawaii, aho bateraniyeyo amajambo ayo nise ibishira soni, kuko barya abantu narabahinyuye. Hariho ibintu bakora bakibaza ko abantu bose batabona akajede bariko barakora. Baciye bahurira muri, ariko imbere yaho nuko abadiplomate b'aba Tanzania banuganuga yuko ngo perezida wabo yahawe ishano ryo mu mwuka wo guhumeka, ngo kandi bemeza yuko yari hawe n'umudiplomate w'umuchina. Ivyo vyari byamaze gutangura gusakara muri Tanzania, ndetse nabegereye abafisa abadiplomate bo muri Tanzania twarabimenye. Ariko bikiriko birasakara haca haba ngo China na Amerika ngo bashwaniye ngo muri Hawaii, ngo aho bahuriye ngo mu nama ngo yivye amadealings yabo y'ama business bama bafise, munazi neza bamafia ukuntu babigenza. Ubwo rero ngo muri aya madealings aba China baravuze amajambo, USA yagiriza China yuko ihonyora agateka ka muntu, ngo harimo no gufunga urumva abantu bagerageje kuvuga ibitagenda ngo bakabafunga, ngo na cyane ngo ubwoko hariho ubwoko umugwi w'abisilamu muri China ngo babakuye mu nzu zabo babatwara muri camping, ngo aho bagiye
sinzi ko ari yoza bwonko n'ibyo ari byo mugabo murabizi amakuru yuko abisilamu bo muri China bose baba bakuye mu mazu yabo n'amazu yabo bakayabomagura bakabatwara ahantu mu makambi kuba. China nayo ikirabishura iti ntimwari mukwiye kuba abantu bavuga abandi ko bica uburenganzira bwa muntu, ati kuko mweho mwabwishe kuva kera, ati ndetse n'akarorero twobaha ukuntu mufata abirabure biwanyu. Ico cabaye ni ibintu mu Kirundi co wita ati ni igitego ku kindi, kuko bazi ivyo bariko barafukafuka kugira abantu ntibasama, kugira abantu basamare, bazi ivyo bariko barafukafuka, bagaca bamenya n'uburyo kuyovya no guca ibirari ngo abantu ntibibaze uko bimeze. Ariko muri iki gihe tugezemwo ntituri muri ca gihe ngo tuzabibaza abadogiteri, ngo tuzabibaza ngo incabwenge ngo zavuye hejuru zahumekewemwo n'umwuka. Oya, muri iki gihe tugezemwo umuntu uwo ari we wese arenza imyaka 15 arenza imyaka 18 akaba ari munsi y'imyaka 90 akaba ashobora kuvuga no gutahura, uwo muntu umwirabure w'ukuri, ni kuvuga umuntu w'ukuri ubwenge bukora, yitegereza ibintu ibigenda kabibona n'ibitagenda kabibona mu buryo busanzwe butanasaba diplomasi n'ivyo bindi vy'amajambo mabi bavuga. Aramaze kubona inzira zimwe canke nyinshi aba bakoroni bakoresha iyo bakoze ikintu kibi. Aramaze kubibona, si ibintu turinda ngo turondera abashakashatsi babiturondere. Oya, ni ibintu twabonye bakorera Gaddafi, ni ibintu twabonye ivyo bakoreye Osama bin Laden, yabakoreye imyaka itari mike mu nyuma bakamwihinduka bakavuga ko ari umuteroriste kandi ari bwo babaje kumukoresha. Ni ibintu twabonye bakoreye Saddam Hussein, aho bagiye bakavuruga igihugu ciwe mu nyuma documentaire nshasha zikavuga ko bamubesheye. Ni ibintu twabonye bakora muri Syria, mu za Afghanistan. Ni ibintu twabonye ejo bundi bariko barasagata aha muri Venezuela, ivyo bagomba bakorere Venezuela. Ni ibintu twabonye aho barungika ingabo zigafatirwa mu mazi zishitse ku mupaka zigafatwa. Ni ibintu twabonye ejo bundi bakorera Iran, banka ngo Iran ntigire exchange c'ibitoro na Venezuela, kandi ivyo bihugu bibiri bitwa ngo babishize mu bihano. Ivyo bintu ni ibintu twabonye. Rero ku bantu bamaze gutahura taktika abantu bakoresha no kubona ukuntu ibintu biriko biragenda, nta nkeka n'imwe baramaze kubona yuko gutera ibihugu n'isoro, gutera ibihugu ko nko muri Iraq nubwo bisha abanya-Iraq benshi, abanya-Iraq nabo bisha basoda b'abanyamerika benshi cyane, kuko Amerika ice tarizi n'ubushuhe Iraq ukuntu hashuha. Hanyuma Amerika irungika y'abana bakiri bato benshi bagihejeje high school, kandi abo bana barungikwayo n'abantu bamenyereye amata n'amasandwich mu gatondo, ku mugoroba no mwijoro, hehe hose. Ntibamenyereye kurara gusa, ntibamenyereye kubwirirwa. Baja rero mu bugaragwa bugaragwa. Muzokurikirana ziga documentaire z'ukuntu bagwaniye muri Iraq, muraba abantu ukuntu babaye traumatized, abandi bakiyahura ariyo bari, abandi bakicwa n'abanya-Iraq. Nubwo bishira hejuru ngo barateye Iraq, ariko nabo bahahoneshereje ibintu byinshi, gusa nuko nyene ubu bariko baravyishura muri bijya bitoro babandanya kwiba. Niho honyine bariko baravyishura n'ahandi. Mugabo urumva nubwo bariko bavyishura hunguka b'abanyapolitike, abavyeyi babo bana nta nyungu nimwe bariko barakuramwo. Bo bazaniwe, abashoboye kugira Imana bakazanirwa ibiziga vyabo barabihambye. Ubu rero kubera babonye zige ntambara zibagaragaza n'ingoga ububi bwabo, niho haha bariko barakora ububurozi bwose bw'uburyo butandukanye. Ni haha bakoze ububurozi bw'abatorotse, ububurozi bwa corona. Ntibabahende ngo ni virus yateye, ubu bwari uburozi bugiye gukoreshwa nk'ubundi burozi bwose, ariko ubu burabacoroka hataragira ko babuzitura ngo babukure mu ihinguriro. Ivyo byose ni ibintu mwabonye. Mwarabonye ukuntu baba ngo bagiye gukora ngo uperereje, ngo ariko
kuri RT bavuze amakuru ryari yuko ngo WHO ariyo OMS nkaba nayitaziriye umuhabara w'abanyafrika benshi kuko hari abantu benshi uvuze OMS nabi bo kurya bumva ko ubuzima bwabo bwose Imana yabahaye ari OMS yabubahaye. Rero iyo OMS ngo yumvikanye na China ngo China nigende ikore iperereza y'ahantu corona yavuye. Bahejeje gukora iryo perereza ngo bace bazanira abaperereza baba OMS bo muri OMS yatoye ngo urumva bazane raporo China ibahaye hanyuma ngo babishire hamwe ngo babitangaze. Ngo nuko ivyo bintu haraho muri gera mu vyumva bibahehe biba mu bantu nk'abanyene guko barazi ivyo barimo. Ikibabaza rero sikindi, ikibabaza n'ukuntu hariho abantu babandanya kuvyukuri berekana yuko mu bwonko bwabo kuvyukuri badakuze canke ndetse no kuvuga ngo badakuze kuko hariyo n'ibintu abana badakora, ndetse babandanya berekana ko ubwonko bwabo butera bubungwa muramaze kubona mpongwa iyo yinjiye mu kigori kiba gifutse inyuma neza kigishishu ariko wuguruye ukugabo usanga igitiritiri nico gisigaye carabunzwe. Rero abantu rero ubwonko bwabo buguma bubungwa ugasanga baguma bavuga ngo Magufuli yarakoze ibintu vyiza gose ngo ariko ngo yarabangamira abanyapolitike. Magufuli nta abanyapolitike n'umwe w'amahoro yabangamiye. Tuze turavugisha ukuri mu abanyapolitike. Magufuli yabangamiranye abapolitike bakorana n'abakoroni kandi umuyobozi w'ukuri akunda abiwe agakunda abanyafrika. Ni ngombwa nta muntu nk'uwo woha agaciro kuko nta mahoro abafise. Umukozi w'abakoroni ni umukozi w'abakoroni, nta kamaro abafitiye abanyagihugu biwe naho vyogenda gute, kuko ntazigera akora ikimuvuye mu mutwe kuko yaramaze kubungwa. Aza kwa misi asakora ivya akurikiza amabwiriza ahawe nabo bakoroni bamukoresha. Ico ni kibazo kidasanzwe. Rero Magufuli nta muntu numwe w'umunyapolitike w'ukuri yigize inyuma. Mwarabonye nuko muri Chadema harabaye imvurungu mu gihe bari mu bihe vy'amatora, haba abamambure bariko baritoza hanyuma Chadema irabirukana, babirukanye mu mugambo. Magufuli yaciye avuga ati mubazane mubashire muri CCM, bashire muri CCM mucyo mubaha n'ibiti muri CCM babandanya kaze kuko bariko badukorera neza. N'umuntu yatahura kandi iciza ciwe nuko yajana n'ukorana yajana n'ukora ibikorwa biteza imbere igihugu. Basesa nkuyoze nta mwanya yarabafitiye. Nico kibabaje kuba duhomvye umuntu atatumwanya wiwe kuri basesa nkuyoze, atatumwanya wiwe kuba muvuga neza. Yavuze ati jewe nakunzwe rimwe, nakunzwe na Janet umugore wanje, nta nundi muntu nkoneka nkunda, nta muntu ngaha naje kwikundisha ko je ngaha naje kukazi. Ivyo bivuga abagabo b'ubwenge. Abagabo bigugumba yuko nisazi kuye kubakomera amashini, n'imibu ikabakomera amashini, inyoni zikazwiragira, ibintu byose bikabashangiriya kuko atakina kimwe bamaze. Ariko umugabo w'ubwenge abazi cukuri cyo gukora niwo wakora nka Magufuli. Ariko ntibamwemereye karamba. Barundi kazi abatanzania nabona abantu bifitiye inzira bavugamo ibintu byabo. Nubwo avango yishwe n'umutima n'ububeshi. Mu minsi iri imbere canke mu myaka iri imbere muza kumva amakuru y'ukuri y'urufu rwa John Pombe Magufuli, kuko ababimukoreye yarabamenye neza n'igihe byabereye yarabimenye. Ikitashobotse gusa kwabaye kwirogora nivyo vyanse, ariko bikiba yarabimenye n'ababikoze arabamenya ndetse arabavugana nabo bari kumwe. Ubwo rero ntihagire umuntu numwe azaza aravuga ngo ego mereta yaratangaje n'umutima na nkuru nziza batangaje n'umutima. Ubwo rero ntihazagira umuntu yiyumvira ngo president ngo wa Tanzania ngo yishwe n'umutima. Nta mutima nta na gato, niyanzira nyene bahisemo kubera ubu babona inkoho zitari bubafashe. Nivyo birobo bavuga bakoze navyo burya basanze bitazabafasha ibintu byinshi gusa bizabafasha bimwe mu vy'ingeso mbi gusa bizeye. Ariko hariho bimwe basanze robo zidashoboye.
ariko ubu murabona yuko uburozi nibwo bariko barashira imbere, kandi murabona yuko uburozi buriko burakoreshwa n'aba bakoroni, hakaba n'ayandi mareta muri Afrika yamaze nayo nyene kubutora gukoresha uburozi. Ni ikintu kibi kimaramaje kandi bibabaje, ariko igikuru nuko abantu bo bitahura, abantu bakabibona, tukareka kujujuta kwitwa uwo mu myaka ijana iheze yari karabaka sokuru na nyokuru wawe icamaso kuzuba riva, uwo mu myaka ijana iheze yari karatemagura ibikonjo vy'abirabure, uwo mu myaka ijana iheze yica abantu akabazura amenya akayazana kuyabika muri mize yiwe, uwo mu myaka ijana iheze yariko arafata abahungu bamaze gukura abategeka kuryamana na ba nyina mu ruhame rw'abantu, abapapa bategeka kuryamana n'abakobwa babo mu ruhame rw'abantu. Nta n'igihe imyaka ijana yonyene iheze, uno musi bakaba ngo bitwa ngo nibo mana, ngo nibo ngo saviors, ngo nibo ngo kila kitu, ngo nibo. Biramaramaje kuba abanyafrika dushobora guhendwa, dukanura tugahendwa, ndetse umwe abonye ati ivyo baduhenda sivyo, abandi baca batangura kumugwanya, kubona yuko umenga ivyo karavuga nububeshi. Ku vy'ukuri turiko turavuga abakoroni si umuzungu ari we wese, oya, kuko umuntu wese tuzi afise urukoba rudasa n'urwacu tumwita umuzungu, ariko utegereza gutangura gutandukanya umukoroni n'umuzungu asanzwe. Umukoroni n'umuntu w'umuzungu afise ideology yo kubandanya gucinyiza abirabure, ntiyemere ko abirabure dutera imbere, ntiyemere ko abirabure tuba independent, ndetse ntiyemere ko abirabure tugira rights nk'izabo, ngo tugire ubwisanzure. Ariko kandi turanafise abakoroni mu bihugu vy'iwacu, bariya abanyapolitike bose bo mu migambwe yose bakora nk'aba bazungu, ntibahijwe umunyagihugu wabo. Umuntu yavuga ugasanga baramwishesha nk'ibaramufunze, umuntu yavuga umunyagihugu avuze ntavuze ngo afise inkoho, nta kintu ntanavuze ngo ngiye ku rugamba kugwana nica abantu, ntanavuze ati jewe ngomba kuzokorera ikibi president canke umukuru oya, akavuga ibintu bisanzwe gusa. Ati nimba avuze ati aha iwacu nta mazi akwiye dufise, ugasanga nguwo baramufunze. Canke nimba avuga ati twe tugiye ku bitaro kanaka turabura imiti, ugasanga nk'uwo bamuhaye ibihano. Abo bose bantu bameze uko n'abakozi b'abakoroni, nabo baca bitwa abakoroni, kuko umwana w'imbwa niyo mbwa, umwana w'imbwa, ikibunda kwanza, imbwa ntigira abangira ibibunda, ikibunda c'imbwa niyo mbwa. Rero iyo kandi ikibunda c'imbwa gikura ciga kubweja nka nyina wacu canke se wacu. Ubwo rero iyo turiko turabona aba banya Afrika bacu twita abanyapolitike, harimo abafise inzira zimeze nk'izaba bakoroni, zo kutabona yuko umwirabura ari umwana w'umuntu, zo guha icubahiro umuntu babanje kuraba ubutoni bwiwe, bwo kumva yuko hari ababa bakwiye kuvuga n'abakwiye gucinyizwa, byo kubona yuko hageze mu buvuzi hari abakwiye kuvugwa n'abakwiye gupfa, hari abakwiye kwiga n'abakwiye gupfa, hari abakwiye gukora business n'abakwiye kuzibura, hari abakwiye kurima n'abakwiye gusasa amaboko. Ugasanga bagenda baracagura ibintu nk'ivyo. Ivyo ni ibintu abakoroni bazanye, ni ibintu koloniale. Ababikora babikorera abantu bene wabo n'abakoroni. Rero turiko turavuga ngo abakoroni, jewe nkunda kuvuga ngo abakoroni, ndetse natanguye nkitangura kuza ndavuga ibintu by'abakoroni, abantu benshi batanguye gusa n'abangwanya, ukamenga bumva umenga ngo ngomba ngo kuvuga abazungu nabi. No, je mfise abazungu benshi b'abagenzi banje, abagenzi banje ndababwiza ukuri, abagenzi banje bo ku mutima. Mugabo nta na rimwe abagenzi bameze uko, kuko je sinokundana n'abantu nk'abo. Abakoroni n'umuntu wari we wese atabona ko mugenzi bafise agaciro. Waba uri umwirabure ukaba wigura kwegana nabo, hanyuma ugakora nk'ivyo nabo bakora, nawe uri umukoroni, nawe uri umukoroni. Rero barundi kazi kugusezera canke kugutaha amahoro kwa Perezida wa Tanzania, umwami wacu, umwami wa Afrika, umuperezida tuzazibagira. Nubwo yakoze igihe gito, nubwo yabaye muri presidence igihe gito, atamyaka myinshi yahamaze, ariko ibikorwa vyiwe vyabaye vyinshi.
mu Kirundi duca umugani tuti byinshi bibi birutwa na bike vyiza. Kuriko rero utugire umuyobozi aramba ku butegetsi akasasa ibirago bikavunguka akagenda agasasa ibindi ugasanga nta kintu na kimwe avuye hafise, twobura nyene turonka uwaza akamara imyaka 3 n'itanu agaca agenda mugabo agasiga ibikorwa. Rero Perezida John Pombe Magufuli asize ibikorwa vyiza, asize akoreye Tanzania ibikorwa vyiza, asize yerekanye yuko ku by'ukuri birashoboka kurwanya igiturire, birashoboka kurwanya abanebwe, birashoboka kurwanya abasuma, birashoboka vyose imigera y'ibintu bibi vyose abantu benshi bo muri politike bakora mu mareta bakorera abantu babo yagiye yabishize ku murongo. Nukuvuga nuko nivyaramuka bihindutse rizoba ari kosa ry'uje kubihindura, ntirizoba ari kosa rya Perezida agiye. Kandi bariko basaba ngo habeho Magufuli Day muri ntuzeye mu nshinga amateka bariko barasaba yuko boshiraho umunsi wa Magufuli Day abantu kazamwibukiraho. Uwo munsi mu minsi yose iba muri Afrika ntigera nitaho, kuko nkuri wa independence wo munazi kari binyoma nta narimwe ndawizihiza. Biranambabaza iyo mbonye nk'abantu b'abayobozi bahirahira bakawizihiza kandi bazi kari ububeshi batarava muri koloniale. Ariko ntabahenda, umunsi wa Magufuli Day ni umunsi nzohora nizihiza, ni umunsi nzohora ngira umunsi ndababwiza ukuri izaba party, uko nzamvuga ati mpaye celebrate umuntu namenye neza, nabonye, nakunze, nizeye, yakoze ibintu bikora inka. Sinza celebrate nibaza ngo none ngo vyagenze gute nka zira independence baguhenda ngo urigenga ugasanga ahubwo aho kwigenga wigenga physically mentally barakuboshe. Sivyo kabisa. Azoba ari umunsi mwiza ubwira abana kahise kuwo muntu, ukumva uranezerewe, ukabereka ama video y'ibikorwa yakoze, ukumva abana baranezerewe. Umuntu wese ku by'ukuri yizihije uwo munsi mukuru akumva agiye ku gitanda araye amahoro, akumva aranezerewe. Uwo n'umunsi jewe nzizihiza ku by'ukuri, n'umunsi mwiza, uzoba ari umunsi mwiza cyane, nzawizihiza rwose guko n'umunsi ku by'ukuri numva yuko ukenewe. Ntukenewe gusa muri Tanzania, ukenewe muri Afrika nzima. Yaba kujya bavuze ati dushizeho iminsi y'ivyunamo n'ivyo bihugu bindi byose bivuga igiswahili canke vyemeye ko bigiye kugira igiswahili nk'ururimi rwavyo, bari bakwiye gushiraho uwo munsi mukuru Tanzania ushizeho, nabo bakazohora bawubahiriza ukaja kuri kalendiriye. Nkuko ibi vyaba bazungu uza wumva ngo umunsi ngo Patrick's Day, ngo Saint Patrick, ibiki n'ibiki ngo bikaja ku makalendiriye. Natwe uwo munsi wogiye kuri kalendiriye ya Afrika, uwo munsi ugeze abantu bose bakaruhuka bagacelebra kabisa. Urumva ukaba umunsi mwiza wo kunezererwa ko. Barundi kazi ndabashimiye cyane. Nta byinshi mvuga, ariko nkeneye kandi kuvuga ku bijanye ngo n'ingwara ya sida mu Burundi ngo yasubiye kuduga. Tukeneye kuvugana ko n'ivyo nyene, guko murazi yuko n'ivyo bavuga ngo za sida n'ibindi ari ingwara bazanye, navyo ivyo n'ibintu byo kuza turitegereza neza tukabiraba, guko rimwe na rimwe usanga hari ibintu tutaba dukwiye kuryana abantu bapfa, ariko kenshi usanga ari ubutamenya. Mugabo turi ngaha kugira ngo tuze turabiyaga ko ibintu nk'ivyo tumenye ikibitera n'uburyo vyogabanuka. Murakoze, nkaba ndabashimiye cyane mwese, musangize video yanje. Bye.